uzopfuringa jewe ishamba ritinjirwa. Igice cya mbere cyatanguye Sahili apanga kwiba Nzisa, ariko ntibyakunze kuko Nzisa yamuvumbuye imigambi yiwe yose, birangira Nzisa afashe Marshal. Marshal ahubwo nanjye nshaka kumara kubaza je naho ndabona shit. Mu gice cya kabiri Nzisa afata Ngoma mu buryo butangaje aramuboha. Mu gice cya gatatu tubona Marshal ari kumwe na Sahili. Muri icyo gice nyine twongera kubona Nice Sky agarutse mu yindi shusho. Mbega yoba yari yarapfuye koko cyane? Muri icyo gice nyene Sahili bimucanze aja kurondera umukaratemen Remy. By'ukuri koko Remy azoshobora guhangana na Nzisa. Uri mukarateman mwiza aho ubusa umugeretse wa Sahili. Reka nakubwira aka niko kanya kanje nawe tugomba dupambane niwashobora arakora ikiti dukwana. Remy, kana bitwa kurondera. Nuko tugise twa kurondera. Remy. Cyo twa kurondera. Ningapo kuko kumenya icyo mwandondere. Nico naminda kubwira kuva tukiri ku mazi. Maître. Je ni umugabo ubona turi kumwe ngaha. Dufise deal turiko turakora. Muri yo deal kuva tukitangura hari ibintu by'intaba twagiye duhura navyo. Nk'umugabo twari kumwe bafashe yitwa Ngoma. Uyu mubona ngaha yitwa Marshal. Nanje muri ko murayaga nitwa Sahili. Uyu mutipe dufise hariya ni muri iryo shamba, ishyamba risanzwe ritinjirwa. Kuva bamufashe twize ni gute dushobora kumugombora dukoresha ingufu ziwacu n'ubwenge Imana yaduhaye. Ni nayo mpamvu no munsi nahisemo kukurondera wewe uza amakarati nkaye kugira ngo ngende kudufasha ari indani dukureho umugenzi wacu hamidiri ya kibandanye. Nakumvirije cyane kandi uraciye ubwenge cyane mu kuvuga.
ariko ndakeneye kumenya impamvu uwo mugabo apfunzwe. Icya kabiri, apfunzwe nande? Waje ikibazo cyiza cyane. Uyu mugabo wamfunze yitwa Nzisa. Uyu mugabo nawe basanzwe bafungiye hariya nakubwiye ngoma. Ni umutipe tuko turakorana muri iyi deal. Idiri ya dufise niyo kwiba uyu mugabo bita Nzisa. Niho dukeneye mu katima hawe. Urumva idiri niyo kwiba rero. Nagira ndakubwire yuko mu mategeko ya karate aratubuza gukoresha karate mu bintu by'amanyanga. Aho ugiye kurabiga ariko dukora ku musenyi. Wari kwa dusiga amavuta. Abantu mwarabaye ibigugu. None wikatu wazize kumariri. Mu mategeko ya karate biremewe ko umuntu ahari hose yivuna. Remi, no mu mateko y'ubuzima biremewe yuko ukoresha kijya kintu ushoboye kugira ngo ushobore kubaho. Kiretse ugusesa amaraso byonyene. Kuko nujya muntu w'usese amaraso arakeneye kubaho. None se ivyo urimo urakora biremewe n'amategeko? Remi, buri kintu cyose ngaho ku isi kigizwe n'amategeko. Burya niyo mpamvu wamubona n'umupolisi mu guhana ikibi akoresha amategeko. Ariko nubwo biruko singombwa uzokome turindiriye imigambi y'abategetsi kugira ngo twiteze imbere cyangwa twiteze imbere igihugu. Ahubwo je nawe dutegerezwa kwiga imigambi dushobora gukora ikaduteza imbere ikongera igateza imbere n'igihugu. None Sahili, twokwiteza imbere mu kujya kwiba? Ubwo Remi, wo guha miliyoni 50. Wobura wowe uciye akoza ku buryo mu minsi mike waje kuyakoresha cyo yamusubiza. Nakomanda kubwiza ukuri. Ino duri turimo so kwiba no kwitiza. Sahili, kubera ko twokwiteza imbere mu kujya kurondera ubuzima mu mahanga. Remi, aho waragendere jine zuraraba nk'umuntu yize karate. Urabona neza aho ngaha umuntu atabuzima buhari. Reka nakubwira ukuri. Icyo uzohunga ngaha mu Burundi nicyo uzogenda gukora mu mahanga. Mu mahanga ni washikayo uzosanga uri gukora bwabuzi buto buto. Mwe kwikorera imizigo, kwimba ibinogo, bwabuzi wagaye ukirina. Abarundi mugaya kazi muhiri ngaha mu gihugu cyacu, ariko musi mu mahanga nicyo mukora. Mbega hoho wananiwe koga mu ruzi rutoyi uzoshobora koga mu kiyaga? What? Dukora iki? Akazi kahari naho kuja kugombora urya mugenzi wacu ngoma Hamidiri tukayishira ku murongo. Nitwava kugombora uwo ngoma rero icyo no kwisabira uzoca uhindura iyo kwafu mu ntumbere yuko utoga umusana mu bandi. Nta kibazo na kimwe. Marshal, Yes. kabizo mpuzi. Ahubwo banze mbanze ndakubwiye ngo gusubira kubwiye. Aha twamaze gushika. Yani namira kujya bibita mwishamba rikinjiko. Aha hose ubona tuhagaze ngaha ni mu bwami bwa Nzisa. Jewe Sahili nk'umugami napanze
nuko tuguma dukure ngoma ngaha. Ni gute tuguma tubikora? Jewe na Marshal tuguma tugende muri ino nzira. Wowe nawe nta kindi kintu ugomba ukore atari guca muri ino nzira bukwi na bukwi kugira ngo umusamaze kuko nzisa tuzi akunda guteramira muri ibi bice byo ngaho. none ko ntarimenyereye ijambo umuntu yoca Aho ugenda hose aza gukwata kandabizi. Ntiyigera yihangana umuntu amwinjire mu bwame bwiwe. Natwe tugiye ino kuko ndazi neza iyikote yuko niyakunda gufungiramwe abantu. Kandi ashobora kubona ngoma ko yamufungiye ino. Icyari rero ntugire ubwoba na bumwe. Ntabwo bwami bwiwe. Ntabwo. Ntugire ubwoba na bumwe. Iyo tumugomborera rero ngoma. Nawe kahuri hamwe twavukana. Sawa. Ntugotwe. Ndagufata. mugabo twara ibintu buke buke tubanza tuyage ndibaza neza ko uzicanzanye ngaha Keza ugira speed mu bintu by'akazi nkaka bisa kugira utekanye pole pole. Waje nshaka kubona mugenzi wacu ngoma. Nivyo ndavyumva. Gusubye ubuhusi bwatwemba ko byari bitabona. Enda kubwira. Iri shambo sanzwe urizi ko nzisatoroshe. Kwa tuje ngaha rero. Imbere ko tugombora ngoma. Hari agatambara kirabura. Nzisakunda kuzirika kugira ngo afunge umuntu. Gasa n'ijya koti yambara. Bivuze ngo imbere ko twinjira muri uriya muryango. Bisaba ko agatambara twabonyeho gahagaze tukakugurura. Cyari rero wewe. Chamusi urondera hariya muri bice byo munsi. Urakatara ko bagafungiwe. Nanje reka ndabe hejuru. Reka tugahiye. Sawa. Kuki mugenzwa no kwibya abandi? Ntabwo mushobora kurondera ibyanyu. Mwabonye mutanyije nta mara mufise. nta mugambi dufise wo kuza kukwiba kandi kuyiteza imbere natwe turabishikeneye ariko ikibura usanzwe ubizi ko abajene bubu babura umutahe kugira ngo bashobore gukora ivyabo kandi ndisire ko iyo tuza kuyagusaba mu bugwaneza ntayo wari kuduha Kwanzisi. Kwitiza. Ntubona ko baguhenze. Umviriza musore. Ibintu byanje si byinjavye hamwe. ushaka amafaranga yawe guma yicaye kuri konte bloke atatu uri kure yakoze hariho abajene bakeneye kuyakoresha indi migambi tuyatwara ku neza utaturetse twatwara ku neza tuyatware ku nabi
Ngoma. Eyo, boga. Karibu cyane. Umunezero ndazi ko uzokora gushika kwa mugabo. Iki nico gihe cyo kuryoherwa. Sense zo ko nzosubira guhura nawe mu gihe nk'iki. Ukidiri tugiye kubandanya. Ndagufise. Ndumva ko mfise amahoro. Ide twarayitanga. Ariko misi yose yamiri ibintu by'urujiji. Izosobanuka gushika ryari canke ryari igiye gushaka umusozo. Ariko Ngoma, umuntu twahuye nyimba ariwe Nzisa ati ubwoba. Si umutipe nawe mwamukuye he bana? Umutipe nk'uyu mwamuze muri kundi kugira ngo agire. Ngoma. Uyu mutipe yitwa Remy. Ntusogwagana amati guhamagarana ngo abatipe byo namide yoza kuva kera. No mukaratemani. Umukarteme? Yeah. Umukarteme? Yeah. None uburene wazenga kugira ngo aze gufata Nzisa. Twe twarananiwe abantu dukomeye twakoze amaraso kuva ke uyu mwana umuzanye mu gace. Ngoma. Iyo atabuye byari kutugora ko dushobora gushikira wewe. Ariko Imana ishimwe ubu turagufise. Igira igiye kubandanya amahoro. Shira ngaha. Wese dire yakoze ngo shira ngaha ndakwereke. Yitwa Remy. Remy yitwa Ngoma. Nakubwiye ko yitwa Marshal. Sahili ku mazina adasubirizwa n'umunsi n'umwe. Ikintu kiyarire ni giki. Ino dire twarayitanguye nko nami ndayikubwira. Turagera muri rya shamba. Tugiye kura kunusha guhakinga ibintu biri muri zirya mashini zujya mugabo. Gushika rya muri rya shamba byadukomereye sino kubesha. Iyo twapanze byose byahindutse tugeze kuri tere. Ariko nari nzi yuko uko bipanze kose bitegeza kuzogenda kujya nyene kuko twadufise inzira A na B. Duciye muri A twasanga ciye muri B. Duciye muri B tugasanga ciye muri A. Tumaze gusohoka. Uyu mutipa arata flash. Flash yataye. Niyo flash dukeneye kugira ngo dukore buri kintu cyose. Dukeneye muri no deal. Kyariye ni giki? Urasobanutse. Neza cyane. Uyu mutipe rero Ngoma. No criminel akazi. Uyu nawe ni umuntu ashobora guhakinga buri kintu cyacu cyose. Dire panzuko. Twaragiye muri rya shamba. Tugiyeyo nje nani nsubiye kugira ntori rya flash. Nahuriyeyo n'umukobwa adasobanutse. Umukobwa afise esprit. Nkizu ujya mugabo afise. Kuva uwo munsi mbonye iyo map imaze kuba nkuko nayibonye. Nihatemana narabonye kujya muti Nzisa. Arafise abandi bantu muri rya shamba. Asaza akoresha nk'abakozi. Kandi afise ubushobozi nkawe. We kuvuga umwe. Iyo mvereje nanje yakoresheje. Nkabona amabanga amwe n'ayandi muri rya shamba. Mwibaza kumushira hasi mwe ko bizopfa kuborohera. Rekasha. Mwibaza ko muzomushobora. Reka dukora amaraso. Kubera ki mwazanye abantu nk'aba babicanye kandi tuzi ko dushaka gushaka ku ntumbera atamugisha. Waruze ngo ngufite. Oya. Siko kanya tugezemo guharira. Ndashimiye Imana cyane ko wewe washoka kujya muri rya shamba ukamenya kira kintu cyose kiri hari indani. Bigaragara yuko nimba woza amabanga hari indani wowe ukaba wagumye ufunzwe. Dukeneye kurondera umwe muri bajya abakozi banzisa kugira ngo tumenye amabanga menshi agizwe n'irya shamba. Uza makuru rero no guhiga umuganga. Cindi ibyo mbona dushoboye atari ibyo ukora amaraso. Oya nami ndabwira kuva kera turondera ubuzima tudahohoteye ikiremwa muntu na kimwe. Dukora amaraso. Kumena amaraso siyo solution. Peti nje narababaye. Atari uko naho ni murondera muganga atwinjire mu bintu. Mwibaza kufa kumushobora Nzisa. Kandi ubuhuriye naho muzoteka amazi akabira atari mu inkwi. Ibuye mukariteka rigashaye. Tutamenya amaraso. Nakizoshoboka. Cyangwa se mutazanye umuganga. Nta nakimwe tuzoshobora.
muribaza ko kumutsinda nzisa kari ubuhurira nawe muzi mwibuke systeme zose twakoresheje amaze kuzishika kandi amaze kubona ko turi faible ngoma umukozi amazi itabi ndakubutukana sinzoguma nkoza amazi itabi igira ntagaze ni hehe reka tondere uwo muganga hama dukore mission kandi ugeze no saa turiko hari indani mwishamba ntawe uzi yuko wewe wasohotse ikintu cyari rero nta kuntu wewe usubira mwishamba ukatuzana ijya flash ya flash dukeneka twubuye kari wowe tuzanye okay ndabishoboye mugira hire flash ahanire ni kwizera ya tanikate yo mu shamba rikinjirwa muri yamaze nababwira agiye ashika directement hagene mu shamba rikinjirwa ibarabara rigira ko directement aho ubuvumo bwa nzisa usanzwe buri muri kaya kazero nyene kakanyuru hajya niho flash iherereye nifuza kari wowe wenza ngiye kubikora unezera umutima wanje buri gihe ndakwishimiye cyane ihangiro nihaye vuba cyane ndarishikako ndakubona ngaho uri gukora iki ngaho ndakubaza we ngaho uri gukora iki aho uri gukora iki hasi nyaruta wowe nanzisa mukorana akazi nyabaki Nzisa na wenzi ndakubaza bwira na wenzi umuntu bwira wenzi umuntu urambwira ntumbwira je ndagukata je nta burofu uza amavyina ari uzi icyo yankoreye na wenzi bwira na wenzi umuntu nyaruta mbwira urambwira ntumbwira na wenzi mufaniki mukoranira akazi nyabaki wasi ndakumwa jewe na wenzi nyaruta mbwira na wenzi urambwira ntumbwira napomuzi urambwira ntumbwira jewe nako niko ndafite nyaruta mbwira mbwira mupfa aha muri bisambo waje gukora iki mbwira ndakwekeje ndakwekeje
urasubiye gukora amaraso. uti Ngoma urasubiye gukora amaraso. ngo ndasubira gukora amaraso. Kangahe we nakubwiye ko gukora amaraso ari ikintu kizana umuvumo muri diri. Wongeye kandi gukora amaraso. umvuze nakubwire Sahili, n'igisanira ca Nziza tuzohiga duhigura. Shut up! Ukiraho nyine. Nakuzanye muri diri tuongera amafaranga. Amaraso. Abakobwa mwafuye iki? Urazi kamera bafite mu gihugu? Urazi igitsina koga bakamera gifite muri kino gihugu? Sahili, wowe uri kunyigisha kubaho ndabizi. Nimba wanzaye kukata. Shut up! Singira ndengera amata. Muri diri. Dore mukabo kuno mukize. Urayibona? Kwica umuntu wamuciye ubunwa nk'uko. Kiri cyayikomeye cyane imana tukubabaye. Aya n'amaraso y'umwana w'umuntu mu kwasesa. Ubusa. Iyi ni inzira karengane. Muri no giturimo. Sahili, Wait.